sinarya ndacoka tunura iyo ndebutse ibyago byawe ububasha bwo kuboka nkagira amahoro amandirimba indirimbo yo kuva mu byaha mu gihe nari umunyabyaha naragenze ndaruha kandi ndababara iyo ndebutse ibyago byawe ububasha bwo kuboka tukagira amahoro tukaririmba indirimbo yo kujabuka dawa twese uvyagiye mu ijuru izina ryawe niryubahwe mu buzima bwacu urakaninaazwa cyane mu kubaho kwacu kuko nta kintu na kimwe tuburira mu bisabisho wadushize imbere ngo tugire kugira ngo twuzure nawe iyo dusenzura dutabara mukama iyo dusenzura tubohora iyo dusenzura tunezereza iyo dusenze dutandukanya n'imyuka mibi iyo dusenze uduha kumva ko turi abadasanzwe twitwikirije amaraso y'umwana wa Yesu Kristo muri uyu mwanya kugira ngo ubu buzima turimo bugira agaciro bugira akanovera bukugwe kwiga isuzuguriro iyo dusenze byose guhinduka birahinduka iyo dusenze ibiboshe birabohoka iyo dusenze uburushi buratuvako iyo dusenze ubutware bwawe bukorera muri twebwe turasenze ngo izina ryawe ryubahwe muri twebwe turasenze ngo ubwami bwawe bube muri twebwe turasenze ngo duhembuke kubw'ijambo ryawe amaraso ya Yesu Kristo nibwo bubasha dufise bugendanira muri twebwe tugakugwa kw'ibyaha n'ibyago kuko birabyarana none amaraso y'igiciro ntangere twebwe bazima tugizwe nayo duhemburwa nayo tukabohorwa nayo ndavuze mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'ubugingo none rero Yesu Kristo mukunzi mwiza wadupfiriye rimwe rizima kandi ukatuzukira komeza utuzura ubwoko bwawe komeza utunezereze ubwoko bwawe komeza uturinde kubabara kandi twagurira imbere mutima w'Imana wowe muhoza hoza abababaye hoza abagwaye hoza abagowe nezereza abafite umujinya zana gahimbare kuba gahinda kugarije tugire neza twagurirwa mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo amen amen alleluia nuko tugire Kristo murameze neza gira umugisha uri umwana w'Imana ashaka kuvuga ngo iryo jambo rimbwiye nkande ndari kubwiye nk'umuhanuzi ndari kubwiye nk'umukristo ndari kubwiye nk'umugisha w'ijambo ry'Imana ndari kubwiye nk'umwana w'Imana gira umugisha uri umwana w'Imana nawe uri mu babaro gira umugisha ko hariho umunsi utegurirwa guhagarikwa ku musozi wa Siyoni Imana rero nawe yaremeye ku musozi wa Siyoni no kandi umusozi wa Siyoni utandukanye na Sinayi kuko umusozi wa Siyoni Dawudi wenyine yarawimbye arawuhagamva uyu musozi rero wa Siyoni mukwiye mwebwe nyene guhaguruka mukawushira ku Yerusalemu icamwa Siyoni ni umwanzuro sibyo hama Sinayi ni cyagenywe abyumvise ni cyagenywe icyashizwe icyategetswe ko ni itegeko nuko rero mukwiye kuva ku musozi wa Sinayi mutirengagije ibyakorewe ibyo twaherewe ariko kandi mukadugira ku musozi wa Yerusalemu mukagira icyo mukora kugira ngo umwami w'amahoro abe mu mitima yacu
Burahimu ngo yamuhaye kimwe muri cumi avuye ku ntambara. Hanyuma rero mugaragara ku musozi wane wa Siyoni. Siyoni naho Burahimu ndabwira ko Siyoni yamuhindukiye nde? Moriya yamuhindukiye Siyoni. Moriya yagiye gutanga Izahaki iramuhindukira Siyoni birakomera. Ubu rero cyo ngomba kukubwira ni iki? Ushobora kuba uri mu cago mugari cyo kigomba kukubyarira umusaruro w'ineza idahera. Burahimu Siyoni yiwe yahindutse iyari Moriya. Ubwo nyene TikTok face to face. Ubwo nyene avuga ati Izahaki jewe sindakuziza Imana yakumaye ndi umutama nk'uko yamwika mwana nyoka n'umukecuru nkakurya. Jewe Imana twarumvikaye ko ntazosubira kuyemukira nze ngendera imbere yayo nkiranutse ntunganye gose. Ndagutanga Izahaki ndakubaha Izahaki ndagucumita Izahaki ndaguturira. Kinegiki uwo mwanya nyene ngo abone impfizi y'intama yere. Yavuga ati Burahimu subiza inkota mu kubati ko nabonye kunywa. Igihe cyose uzumva ko ufise umwanzuro wo kuzura n'Imana uzohabwa umugisha ufatiye kuri uwo mwanzuro. Ubundi buri munsi buri saa buri segonde buri mutiyesha Imana yamitegekanya kwambura umwambaro w'ikigandaro ubwoko bwayo. Imana yamitegura kunezereza umutima w'igihugu cyayo w'umuntu wayo. Ariko byinshi nitubihabwa kubera kutamenya, kwisuzugura, gukekeranya. Nimusuye kutamenya, nimusuye kwisuzugura. Hari umunsi Imana itegekanya ko mu kanwa kavuga uti iyo niyo Mana yanje, iyo niyo nzokorera, iyo Mana ya Burahimu, iyo Mana ya Izahaki, iyo Mana ya Yakobo, iyo Mana ya Musa, iyo Mana ya Daniyeli, iyo Mana ya Yozefu, iyo niyo Mana nzokorera. Hari umunsi Imana ishaka kuwuhagararako ukavuga uti Imana iri ngaha, ugatabaga udahangayitse. Uwo munsi nuwuhabwa uzagira impinduka nyinshi mu buzima bwawe. Iri zamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 ni zamu ubundi ridasanzwe, kuko ni zamu ryo guhumanura ubuzima bwacu, ni zamu ryo guhumanuza abacu n'iryacu, ni zamu ryo gutahura ko hari imisozi ihanirana imbere yacu. Ariko tukibuka ko Kristo yavuze ngo nimugira ukwemera kungana agatete ka sinapu muzogira uwo musozi uri imbere yanyu gupfa ngaho wi. Hari umunsi Imana igushaka ko wa mukristo watoranyiriza. Mvingene Bibiliya uvuga muri za 25 ngo mukamanya n'ingabo, uwo n'umurongo wa 6. ngo mukamanya n'ingabo azotegura ibihugu byose kuri uyu musozi, inzimano y'ibirunge, inzimano y'umuvinyu uhiye, inzimano zinuze, umuvinyu uhiye ukatsuwe. Birasigura iki? Ngo azotegura ibihugu byose. Ariko rero ibi bintu ngo azotegura ibihugu byose, hariho nk'ubu n'abantu yaje gutegura asanga bamaze kwiyahuza ibiyayura mutwe bapfuye, bamaze kwiyahuza ubusambanyi bapfuye, bamaze kwiyahuza gukorenda bapfuye, bamaze kwiyahuza. Yavuze ngo ni bose nibyo n'ababi n'abeza, mugabo harimwo abiyahura bagapfa atarageze. Umukami yavuze ngo nzobategurira inzimano y'ibirunge ngo kuri uyu musozi. N'umusozi ubundi ijambo umusozi
kiba ari ikintu gihanebwa imbere y'umuntu. Kandi uko biri kose umusozi kugira ngo ube ku rugenzo wowe uriko birasaba imbaraga, birasaba ingufu. Swate uriruka ukawuhagararako ukabaho uringaniye, swate urawusenye. Wose ni umurimo, wose ni igikorwa. Uyu musozi rero ngo ni umusozi Imana ishaka kuduhera ko ibirunge. Ibirunge ni ibyaha byo kurya birimo n'akantu. Ibyo kurya birimo akantu murazi bisigura mu isi y'umwuka, bisigura kumva ijambo kandi Imana ikarekesha ibimenyetso n'ibitanga. Bahubwira ngo kiruka kira, bahubwira ngo bohoka ukabohoka. Ibyo byo kurya birimo ibirunge. Inzimano y'umuvinyu uhiye. Umuvinyu ni iki? Umuvinyu uhiye ni rya sezerano ry'intahava ku mutima w'Imana twiza kugumana kubw'urukundo rw'Imana. Inyama zinuze. Inyama zinuze ni iki? Ubundi inyama ni impemburo inyuma y'inkoni y'Imana. Inyama ni impemburo yabaye inyuma y'uko haba umwuzure wa kabiri. Ubundi imbere inyama ntizavuga. Rero Imana ko ibona ko yahanye igahana agasigara mu babaro umuntu uko kuba atakiye iciza na kindi citwa inyama. Niyo mpamvu bagerageresheje Imana inyama ngo bashaka inyama, umugabo burya ngo sico bashaka, ngo bavuga ati nidukora ikintu idakunda iradusubiza mu Misiri. Nabaguye na hagati na hagati, si Misiri si Kanahani ntibihageze. Umuvinyu uhiye. Ukatsuye. Hanyuma kubwira ati ububasha bwa mutima wanje buri muri wewe. Ngo kuri uyo musozi niho azotabagurira umutamana wo kugandara uzobutwikiriye ibihugu byose, ahatabagurira impuzu yo mubabaro izo ifutse amakongo. Ndababwije ukuri, hamwe uyu musozi mwondira ngo n'uw'inyuma y'ugupfa ngo ni kugira nengo ni kumwero w'isi, nzamureko murareka kubyaza umusaruro agakiza. Ubuhanuzi bwose bwaruzuye kuvana Kristo atuvukiye. Mukwiye kugira kwakira ijambo ry'Imana mukaryambika umubiri. Kubera iki? Erega Imana ubundi nta gihugu gishobora gukomera kitane nazi Imana. Ubukomezi bw'umwana w'umuntu bushingiye ku bintu bitandukanye. Bimwe muri byo harimo kuninaza Imana. Kandi iyo waninaza Imana mu gihe warose gusa n'inaze mu makuba bisigura kuri njyanye. Kubera iki bikenewe yuko tuninaza Imana? Kubera iki bikenewe yuko dushimagiza Imana? Nuko ariyo yaremye kandi ifite ububasha ku byo dukeneye byose ndetse n'ibyo dufise. Kandi igisagara kitaninaza Imana nicigera gikomera. Ubundi Imana niyo buhungiro bw'ubuzima bwacu. Ubundi Imana niyo buhungiro bw'aboro. Ubundi Imana niyo buhungiro bw'abakene. Ubundi Imana niyo mukiza w'abari mu marushwa. Ubundi Imana niyo cugamo c'imvura yisegenye. Ubundi Imana niyo gitutu mu gihe c'ubushuhe. Niyishobora gucuresha umukazo w'igihuhusi kimeze nk'imvura y'isegenya ikubita ku ruhome. Imana ifite ubutware, Imana ifise ububasha bwo gucuresha uruyogoyogo rw'abanyamahanga nk'uko icuresha ubushuha ahantu hagadutse, uruvyino rw'abatwaza umukazo nk'uko ububasha bucureshwa n'igitutu n'igicu.
iyo mana rero mushobora byose niyo mana yo kwizigirwa, niyo mana yo gushimirwa, niyo mana yo gutangarira. niho uzobona gukira. niho uzobona gutabarwa. Bibiliya iravuga ngo umutamana w'ikigandaro uzoba utwikiriye ibihugu byose, umukama azohatabagurira impuzu y'umubabaro izoba ifutse amakungu yose. Hari ikigoyi, hari iterabwoba, hari intambara, hari ibyo bintu umukama azobitabagura. Azozimanganya urupfu butakigaruka. Umukama Imana kuko uzimanganya urupfu butakigaruka ni nk'ugukuraho gukenyoka, kuko biravuga ngo urupfu ruraryoshye ku mutama w'umusaza wa rwose, umuntu ataca gifise yimarira. Azozimanganya urupfu ubutakigaruka. Umukama Imana azohanagura amosozi mu maso y'abantu bose, azokura ku isi yose iceyi c'igihugu ciwe. Umukama niwe abivuze. Uwo munsi wari ukwiye kuwurenderana igishika. Uyu munsi niyo abantu bazovuga bati iyo niyo mana yacu, iyo niyo twari twarizigiye, none yaturokoye. Gutabagura umutamana wo kugandara ni iki? Hari ukuntu usanga ufise icankiro, ukamana umubabaro, ukamana agahinda, ukamana ubugwanabi, ukiyumvira ico bivako ukakibuka. Umukama Imana azohanagura amosozi mu maso y'abantu bose, akira guhanagurwa amosozi n'urukundo rw'Imana. Azokura ku isi yose iceyi c'igihugu ciwe, akira gutabagwa rudasumbwa. Umukama niwe abivuze. Ibi byiza byose twumva bitangwa n'Imana ntirobanura ku butoni. Uwisobanukiwe, uyiyoboje inzira, mukwiye kumenya ko ukuboko k'umukama kuri kumwe n'uwo wese atunganiye Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nk'ako ukuboko k'umukama kuri ngaha kuri uyu musozi. Niki cogufasha kwa mutorana ubwiza bw'Imana ukiri kuri isi y'abazima? Umutima wiyegetse ku Mana, Imana ntibutererana. Iyegeke ku Mana. Uko Imana rivugiye ngo umutima unyegetseko nzozigama mu mahoro, kandi nzozigamira mu mahoro adasanzwe. Nta kindi kintu na kimwe ukwiriye gukora kugira ngo uhembuke kandi uhembuze bene wanyu. Umutima wiyegetse ku mukama, umukama arawuzigama mu mahoro, akawuzigamira mu mahoro, kuko wizigiye Imana. Nimuze twizigira umukama mu bihe byose, kuko umukama ari we rutare rw'amaho.
inzira y'intungane niyi ni ubutungane ni ubugororotse wowe utunganye ringaniza inzira y'intungane. inzira y'intungane niyo yonyine ishobora kuguha ubusa n'uburinzi n'ubutabazi bwuzuye ku buzima bwawe. Ubutabazi buvaye mu ijuru. Ukwiye kwiga kwama mugendana n'Imana mu kuri kw'ijambo ryawe. Uko biravuga ngo iyo umuntu yamaze kwimenyereza gukora ibyaha ngo na mu gihe aba ari mu gihugu cy'intungane ngo we yama akora ibyaha ngo akora iby'ubugunge ngo ntiyitaye inganji y'umugabo. Iyo ni Izaya 26 umurongo w'10. Ntukabe muri urwo rwego, ntukabe muri icyo gitigiri. Dawa twese byagiye mu ijoro, ni wowe Mana uturosa amahoro, ni wowe Mana udutera iteka ukadutetura mu makuba y'ubwoko bwose, ni wowe Mana uturinda kubabara ukaturinda guhwera ukaturinda agacinyitsi. Kuri uyu mugoroba twebwe ubwoko bwawe turakuninaje, turagushimiye, turagukengurukiye. Ijambo ryawe n'ubuzima kandi riduhuza n'iryo dukeneye ngo tube turambye kandi turoraniwe. Tukuramvuriye kwa amaboko nyaguhora ku ngoma, tuvunjire kuri buri kintu kimwe cyose. Ahari imibabaro hashira umunezero kuko urawufise, ahari agahinda hashira agahimbare kuko urakujuje, ahari ubukene hashira ubutunzi, ahari amaganya harimo inkanyari. Dusiga utunogerereze amavuta asa n'ay'izahabu uyashira kuri twebwe ubwoko bwawe turi kuguteramira kuri uyu munsi wa 207. Erega dawe niwe washatse ko tuba icyo turi, niyo mpamvu tutagisubira kwigiranya na bagenzi bacu, ahubwo tunyuzwe n'icyo watugize ko tuba cyo. Twasi cyane imengamiro yacu, duhamagaye ubwami bwawe ngo be muri twebwe. Twebwe ubwacu turihagurukije, turaje ku musozi Siyoni kandi Sinayi tuyibitse mu mitima yacu. Yerusalemu tugiye kuyikoresha ibiganza byacu, nacyo tuzoronka mu biganza byacu ngo tukuryaganye kimwe muri 10. Ntituzitwararika kumva ibijyanye n'ibihuha gusa, ahubwo tuzohurumbira n'imigisha washize mu bwoko bwawe. Ni wowe uturosa amahoro kandi ukayaduha ku rugezo rukwiriye. Turabizi ko dushobora kuba muri twebwe dufise akavuyo, akabuto k'icyaha, kandi icyaha kibyara icyaha, niko mwene Sirake yavuze. Ariko turakwisabiye nyaguhora ku ngoma, dusabishije ibikorwa byacu, dusabishije utwigoro kuba twacu, dusabishije kumva ijambo ryawe, dusabishije ibisabisho byacu, dusabishije cyane ku buryo bw'umwihariko kimwe muri 10 tutigera tukuryaryanya ko kuvana tumenye icyo kimaze mu bunywanyi bwacu nawe. Dawe bohora imitima yacu, dawe bohora ubuzima bwacu, dawe ruhurira ingingo zacu, dawe dukure kwiga isuzuguro, dawe duha ubuzima bwiza. Dani turi kugusaba nk'uko umenga turi intungane, ahubwo turi kugusaba kubw'ubutungane bwa Kristo bukorera muri twebwe. Ntutwirengagize, ntiwirengagize gusenga kwacu. Abana baba batakuryaganya kimwe muri 10 ku izina ry'umwana wa Yesu Kristo, no mu bubasha bwiwe, no mu bushobozi bw'ijambo ryawe. Ndagusabye ubahe umugisha kuko warabidusezeraniye. Ubahe umugwiza, ubarinde kubabara, ubagurira imbibi. Uwahisemwo ko atazigera apfumbata ikiganza cye ngo kigume gupfumbase akwime mu ngoro yawe, mu mugwiza. Reka kongereza ububabare ku buzima bwacu mu kuduhisha mu maso hawe heranda. Reka kongereza ububabare ku buzima bwacu mu kutwagiriza igicumuro cy'uko tutakuzaniye amashikano atagoretse.
reka kudusuka kwishavu ryawe, ahubwo ntudusuzume nk'uko wabyivugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya. Nusanga muri twebwe hariyo amatovutavu, birandure, ubihonye, ubiturire icyarimwe. Duhamagarira imitima yacu tuze tuguhungire ko nyaguhora ku ngoma. Turaje twunga isezerano kandi ry'amahoro, nawe turazi kuri Imana y'amasezerano. Tugiranira amahoro nawe kubwa Yesu Kristo umwana wawe, no kubwo ububasha bw'amaraso yiwe aguma tweza tugasa nk'uko ushaka. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, ububasha bwawe muri twebwe no mu miryango yacu ndetse no mu gihugu cyacu nibuhungura buri cyamwa cyose kitashizweho nawe. Nibudutandukanya n'icyo cyose kibabaza umutima wawe. Nibudutwikurure ubushambara bwose twambitswe n'umwasi w'ubuzima bwacu. Muri iri zamu ri hagati ya saa 9 na saa 12 waratwemereye kudodora tukinjira, waratwemereye gusaba tugahabwa, waratwemereye kuvuga tukumvirizwa, waratwemereye gusenga tukishurwa. Tuje gusenga nk'umusabyi wawe Yahabesi. Niwigaze umwirengagiza ngo uvuge ngo ariko asaba iby'ubwibone ngo kuko n'ubundi yari umukire muri benesi, ahubwo ngo ibyo yagusabye wawe muhaye uko nyene. Genda kwisabiye ubugwaneza ku bana bawe, jewe ndakwisabiye amagara meza kuri aba turiko turasenga n'abagwayi, genda kwisabiye ikirere ciza gikundiro, ndakwisabiye ubudahangarwa, ndakwisabiye umugisha no mugwiza kuri ubu bwoko bwawe. Nubiraba ucinzira aho batiteza inzira nk'abana b'abantu, nubiraba ucinzira mu kidatugo. Dukure kwiga isuzuguro cy'ubukene n'inzara, dukure kwiga isuzuguro cy'ubukene n'inzara, kuko imishahara abantu benshi nabwo ishoboye kubatunga. Uraye Mungu cyambere wamuhaye umusozi, abagiye bagusaba bose nta numwe yigeze akeranirwa, ariko twebwe ariko baragusaba, ariko bagutangira ibyacumi bahorana intekera ku mutwe. Ica gisuzuguro nje kucanga dawe wa twese ubyagiye mu ijoro. Uratwima byinshi byotuma tukwibagira, ariko duhe ibituma tutagaragara nk'abasuzuguritse. Uri Imana yacu, turi abana bawe. Umubyeyi yitwara ariko umwana w'icyo mumenye, natwe wabiduhaye ko nk'isezerano. Uyu munsi w'amajana 27 n'igitigiri 9 azozera ubumana bwawe nibugaragare muri twebwe. Rengera intege zacu, kuko natwe twakoze aho tubwira dukore, twakoze ibyo watubwiye dukore. Twakujyajyanije kimwe muri 10, nawe twirangagije ko dusangira ari kwirembo, nawe twanyegaje ibyo kurya, nawe twabonye agenda gusa ngo tumwirengagize. Oya, nta numwe yadusabye ikintu kitujanye n'ihame twasezeranye nawe ngo tucirengagize. None mukamanya guhora ku ngoma data buja mwami w'abami, rudasumbwa rutarega ubuzima bwacu. Wewe utumara inyota, ukatumara inzara, ukadutandukanya n'ubwoba, ukadutandukanya n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Kora mu bushobozi bwawe, kora mu mubiko bwawe, hengamira mu mbabazi zawe, hengamira mu rukundo rwawe. Ububasha bwawe utubeko, ububasha bwawe utugereko, dutandukane n'ibisuzuguro bihangayikishije ubuzima bwacu. Ugurura inzugi z'ibohero kuri abo bose barenganijwe. Sana amagara meza kuri twebwe, umugisha n'umugwiza bituronse kuko urabifise. Zina ryawe n'igihubaho muri twebwe, ntuturenganye imigisha y'ubumana bwose urayifise, ntuturenganye ubutungane bwose urabufise. Duhe turabigusabye, duhe turabigusabye, duhe turabigusabye. Uruvyaro ruduhe, akazi keza kaduhe, promotion yiduhe nyamwami. Nta kintu na kimwe udusaba gukora tuzokongera kurenga ko n'ibigirankana. Tukwemereye ko tugiye guhagurukira kugusenga mu kuri no mu mutima. Duhe indoto nziza, kandi uno musi nitwanega no kuzigerako, tufite ibyiringiro ko tuzozigerako. Ibindi nyagora ku ngoma ubitugirira ubuntu, ariko amagara meza nuyaduhe. Nuduhe byinshi byotuma twibagira ko wabiduhaye mugabo, kandi ntuduteranye n'ibisuzuguro by'ukurantekera ku mutwe, ibisuzuguro by'ukwamadutukwa goko, ibisuzuguro by'ukubura ingene turira abana ishuri, ibisuzuguro ibyo byanzo turabizibiye. Tugomba kwinjira mu kwezi k'umunani, turasazereye umunsi udasanzwe w'amasengesho. Turazi neza yuko uri Imana, uzokwama uri Imana. 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 Turazi neza yuko
kandi turagusabye ngo abapagani babyumve, ababyeyi babimenye. Uri Mana, uri Mana, uri Mana, uri Mana nyamana. Tugire neza, tugire neza, tugire neza, tugire neza. Uko icyaha cy'abana Yakobo cyagiriwe ikigongo, bariko natwe tugirire ikigongo mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Wubaka ikintu gishasha mu mitima yacu, wubaka ubudahangarwa mu buzima bwacu, wubaka ubumwe mu ngo zacu, wubaka iterambere mu gihugu cyacu, wubaka amahoro mu mitima yacu, wubaka amajambo meza mu kanwa kacu kandi werekesha ibimenyetso n'ibitangaro, wubaka iby'ubutsinzi mu marangamutima yacu, wubaka iby'umugisha, wubaka iby'umugwiza, wubake nyagora kungo mu buzima urupfu rwigizeyo ushikiye wenyene. Wavuze uti bane banje nimuze kuko harageze, ushingiye ku myaka wenyene wishingiye. Intege nke zacu zirasumbwa cyane n'ubudahangarwa bwawe. Nabyo dufise byose umba imbabazi n'urukundo ufise. Tugirira ikigongwe, ibagira ibyo twakoze tutaramenya, tugirira ikigongwe. Ibagira ibyo dukorera mu ndoto, tugirira ikigongwe. Ibagira ibyo dukorera mu buswa bwacu. Uyu musozi Siyoni uyu munsi uduhagarike ko, uyu mugoroba uduhagarike ko, uyu musozi w'ibyishimo, uyu musozi w'ukwambikwa impuzu y'ikigandaro, uyu musozi w'ukwambikwa impuzu y'igikundiro, uyu musozi uhagarike ko ubwoko bwawe utakikuryaryanya. Iki kiganza cyuguruye kigatanga kimwe muri 10. Iki kiganza cyuguruye kigafasha umworo, kigatanga amazi ku banyotewe ngo banywe, kigashigikira umurimo wawe. Uwo muntu watuye ngo ndabibiye urugo rwanje, uyu muntu watuye ngo ndabibiye igikundiro canje, uyu muntu watuye ngo ndabibiye amagara meza yanje, uyu mubiri, uyu muntu watuye ngo ndabibiye ubudahangarwa bw'Imana ku buzima bwanje. Shira mu iyo mbuto, shira mu ako kabuto, shira mu uwo mugisha, shira mu uwo mugwiza, shira mu ibyo byishimo, shira mu ubwo buzima. Elisango yigeze kuvuga ngo je muzobona igitangaza kuri gerebo rya Samariya. Abanyami bama bakora igitangaza basumba ubutware bw'Ubufilisiti. Ingabo zaramu ziratangara zirahunga, abanyamibembe bazana ibyo kurya muri Israeli. Uko niko twebwe abantu bari barahebuye, twebwe abantu bari bazi ko ataco tuzovamwo, twebwe abantu bari bazi ko tutazubaka, twebwe abantu bari bazi ko zitazoguma, twebwe abantu bari bazi ko tazobyara, twebwe abantu bari bazi ko tutazotunga, twebwe abantu bari bazi ko ataho tuzogera. Uko niko tuzi kugiye kutugira ibihangange. Bitugire da Nago noraga amajambo ndagusengeramo kandi ngo ndakuninarizemo kandi ngo ndagushimishirizemo, ariko ubona umutima wanje, ubona ubwoko bwawe, amakete yawe, ibisabo byabo, amapere yabo, amamesaje yabo. Ndemera nashidika, ndemera nakekereza ko iki ari ikibanza, uru ari uruhongore rwawe. Niwe uri umwungere, je sindi umwungere. Niwe uri umuyobozi, je sindi umuyobozi. Niwe uri umwigisha, je sindi umwigisha. Niwe uri umutanga bugingo, niwe uri umutanga mugisha, niwe uri umutanga munezero. Niwe uzi byose, niwe uzi biturariri. Dawudi arakubwira wande ko namusa bikubwiye ngo reka kugira ishavu ngo nganirize mu bugwa neza, ngo hamubwira imyaka asigaje kuri iyi si, ngo mboneraho kumenya ko ndandiriye gukenyuka nuko nzobaho. Ntiwemeye ko akenyuka, waremeye kwabaho. Mukama imera tubeho, Mukama imera duhimbago, Mukama imera tubyara, Mukama imera duhe kuzokoze turere kwisabiye dukora igisuzuguro. Papa duciye bugufi muri rizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12. Nukuri turakwisabiye, nukuri turakwisabiye. N'abari kwamamaza kiranga, n'abari gusaba apfuma taco bashoboye, n'abari gusaba abarozi, n'abari kuzengerezwa basaba bo basambana. Mwami bari gusaba kandi bari kwemererwa. Turakwinginza utwemerere bidukura mu guhangayika, turakwinginza utwemerere bidukura mu kavuyo k'ubuzima, turakwinginza utwemerere bidukura mu gahinda n'agahindane ka madeni
waturemye turakwinginze utwemere biduhuza no kuramba no kuranirwa ugurura amabohero ngo Paul na Silas barakuninaje urayigura nanjye ndaje kubiririmba ndaje kubishira ku nanga kandi n'abazabyumva inyuma y'imyaka 5,000 uhereye uwo munsi bazovuge ngo yari yabisize ku nanga ngo niko byari bimeze jewe nje kubishira ku nanga uyu mukristo ari ku mpande zine z'isi duhuje umutima ngo dusenge duhuje umutima ngo tugusabe duhuje umutima ngo twambure umwambaro w'icangiro w'ikigandaro w'igisuzuguro duhuje umutima ngo duhuze n'ineza yawe wagenye ndasabye mu izina rya Yesu Kristo ahabwe icyo umutima wiwe uri kurera ushaka ndasabye ngo mu izina rya Yesu Kristo hakubugwa inyatsi muri we hakubugwa agacinyizo muri we hakubugwa icangiro muri we hakubugwa umubabaro muri we hakubugwa ubugwayi muri we hakubugwa kandi habibwe amahoro habibwe ibyishimo habibwe iby'ubuzima habibwe iby'ubutunzi habibwe ibyishimo kuko twarabigenewe kandi n'ubutunzi ku buryo bw'umwihariko ofisi ni wowe Mana utanga ubuzima ni we mutanga bugingo niyo mpamvu twisobanukiwe tubabwira ko iri zamu tutazorizamwo tugufitiye ideni nawe akujyanjanije nawe akwimye mu byo wamuhaye nyagora ku ngoma mwami Imana twaje twisobanuka ngo utabagwe kandi dutabara igihugu cyacu twongere dutabare n'imiryango yacu dutabare na eklezia yacu twigarurire abakozi bose ubagira abawe abigishwa bose ubagira abawe twigaruriro iyo migongo yatuvunagurikanye ibyo birenge byatuvunikiranye higeje waduha isezerano ry'amagufa yumye dushiramo indirimbo shasha twuzuza amashimwe twuzuza agahimba twuzuza ubudahangagwa Isara bivuze mu kigabane cya 25 Imana itarobanura ku butoni nono nta mpamvu natwe kuturekerana imibabaro nta mpamvu y'ikuturekana ibibazo baratwiwaza bakatubazako baratwiwaza bakatunuganugako turabyanse gira icyo tuvuzeko turabyanse mu bukobwa bwacu gira icyo tuvuzeko mu bugabo bwacu gira icyo tuvuzeko mu bukenyezi bwacu gira icyo tuvuzeko muri ubu buzima tubayemo inyuma y'amasheke twagize muri ubu buzima tubayemo inyuma y'ibyaha twagendeyemo muri ubu buzima tubayemo inyuma y'imibabaro twagendeyemo muri ubu buzima tubayemo inyuma y'uguye mu kigwa gira icyo tuvuzeko ugwandikwa ko tuturega n'urutabagure ugwandikwa ko kutwijuza n'urutabagure ugwandikwa ko kututondagura kwa amakosa n'urutabagure ugwandikwa kw'iby'urukundo kw'ibyishimo kw'iby'ubutabazi turagwakiriye databuja turagwakiriye urakoze uwa gatandatu nasenga abantu bari mu mayirabi harabari mu bugani mugabo baraririwe n'umwuka w'uguwe harabari mu bugani mugabo baraririwe n'umwuka w'impanuka harabari mu bugani mugabo baje gushika ingo zisambuka harabari mu bugani ariko kandi baje gusiga batanze amanimero do telefone kubangusha abo bose ndabatwikirije amaraso ya Kristo ikimenyetso cy'ubutsinzi n'ikibabeko twasigaye kwizamu ngo batabagwe twasigaye kwizamu ngo babohogwe twasigaye kwizamu ngo banezerwe aho bari ku mpande sinezisi harabari kwitegurira kuzokora ibibazo ku munsi wa mbere ubutsinzi n'ubwawe nibumatane nabo kuko ejo hari abatogiye gusenga bakaja kuraguza kugira ngo banyuranganye amahirwe yabo nanjye ndabyase shizeho ikimenyetso cy'ubutsinzi Winzahabu ni feza ni gwawe bitwiyere papa Winzahabu ni feza ni gwawe bitugabire papa Winzahabu ni feza ni gwawe ngo kanyamureza ni gwawe ngo iby'igikundiro ni gwawe ngo urubyaro ni gwawe duhubwo budahanga turi gusengera mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo sindi kuvuga cyane nko kumengura Imana itanyumva ahubwo ndashaka n'umugoma ari wose abyumve baba barabundabunda baba barongorera baba babanza guheta imigongo kugira binjire muri ubwo butsu bubi bushisha bagende kuraguza bagende gupfumura bagende gusa mwami Imana nyagora ku ngoma nanje magaze nemye nkuririmbire nkuvugishe nkuganirize ngirira neza nawe ugari
warize imitima y'abana bawe ku buryo bw'umwihariko humugisha abana bawe uyu munsi batakujyajyanije kimwe muri cumi ku buryo bw'umwihariko bahumugwiza mu biganza byabo aho bakuye ntihakigere hakehanirwa mu izina rya Yesu Kristo ku buryo bw'umwihariko dawe ku buryo bw'umwihariko dawe ku buryo bw'umwihariko dawe gira neza ubwo bwoko bwawe ngo mu rubyaro rwa Burayimu urubyaro rutigeze ruburagizwa rutigeze rwisigura rutigeze ruhangayika ngo n'urubyaro rwa gatatu umugabo yitwa Revo urubyaro rukomoka kuri Revo ngo nta yindi mpamvu ngo hari kubera ineza y'umusabyi wawe Burayimu kandi Burayimu yari yabikoranye umutima w'ubugwaneza atari igice bizokora natwe tuzi neza ko ari bibi nibyo basokuru bakoze biko biraduherekeza ariko hari n'ibyiza abamama bakoze basokuru bakoze nimba bidahagije ngo dutabare natwe ubwacu turi kubikora nuduhari ibyo tutakoze mu myaka iheze nabyo twari tuzi nuduhari nkifata inyambaro nuduhore indabo nuduhore imvugo twakoze ibyo twakoze nabi mu myaka iheze oyaye duhora ibyo kuvana tugiranye isezerano nawe twagiranye isezerano kw'abana bawe tujya gurukira muri rizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 tuzokwimura imisozi y'ibigeragezo tuzokwimura imisozi izana ubugumba tuzokwimura imisozi iza guhangayikisha ubwoko bwawe tuzosengera abagwayi bakire mu izina rya Yesu Kristo tuzobohoza ababashwe baboke mu izina rya Yesu Kristo ubwo n'ubudahangagwa watwereka kandi uri Imana itisubirako shitsa rero ibyo watubwiye shitsa ibyo watubwiye natwe twakoze ibyo wadutegetse twatuye umugisha wawe tuwaciye ku bana bawe nibagira umugisha n'abana bawe nibagira umugisha n'abantu bawe nibambuga umwambaro w'ikigandaro nibambuga umwambaro w'igisuzuguro nibambuga umwambaro w'amadeni nibambuga umwambaro w'ubukene nibambuga umwambaro w'ubugumba nibambugwe umwambaro w'amagaramake nibambuga umwambaro w'icangiro nibambugwe umwambaro w'akarenganyo nibambugwe umwambaro w'iguhindagurika kuko nituri uruvo nanuko turi n'ubwoko bwawe urakoze mutima wawe ukurabe muri twege mutima w'amahoro abe muri twege mutima w'ibyishimo muri twege abagwayi bahabwa ubuzima mu izina rya Yesu Kristo inzahabu n'ifeza birasumganira ijambo natuye nibahabwa ubuzima nibahabwa ubuzima nibahabwa ubuzima abari abakene muhabwa ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo niho senze nizera ko Mukama ari kumwe natwe ko ari cyo agiye gukiza muri twebwe ko ari iminwa y'intara agiye kuzibira ko ari amaboko y'inzovu agiye kuvunagura ko hari akanwa k'umurozi ari ububasha bw'umurozi ari inzogera z'umurozi zigiye guhindukira mu bwonko bwiwe azama yumva umurozi ariko aradadaza umutima uyu murozi akuzengereje uyu murozi akuzengereje uyu murozi akuzengereje inzogera yahora azogeresha zunguriza zizora zizupfugira mu bwonko bwiwe nawe ndazongera kuzimva usibye ukuyinga n'ukwiwe ukubora n'ukwiwe ugupfa n'ukwiwe kumaramara n'ukwiwe ugusanguka n'ukwiwe natihana ukuyinga n'ukwiwe natihana umurozi ari gukorera ahantu hari kumvikanira ijwi kuri uyu munsi w'207 muri iri zamu duhangaye hagati ya saa 9 na saa 12 ntakeregwe ntakagira amahoro ntagatunge ntakaronka akazi rubyara rwiwe nirugahezagirwa amaraso ya Kristo abe kuri uwo wese yemera amuhuze n'ineza mutandukanye n'inabi bene Korayi ngo bitandukanije na base ku mugaragaro Imana yavuga ati muranyemeje nanjye nzobemeza na Dawudi ntiyacuraranga batageze natwe turitandukanije n'ubugome bwa ba data wacu n'abasenge basogokuru basogokuruza twihuje n'ubutware bw'ijuru kandi turabishize ku nanga nawe kora mukamico wagenewe gukora duha umugisha duha umugwiza duhidetse duhiterambere umwe hagati y'umugabo n'umugore umunezero hagati y'umwana n'umubyeyi umunezero hagati y'umurezi n'umuregwa umunezero hagati y'umukozi n'umukoresha umunezero hagati y'abavukanye basangiye umubano kandi mu izina rya Yesu Kristo duhimbuka ubwoko bwawe amen amen alleluia kuko warize uri mu butayu ndakumva Manuel kukumara intimba utwimara intimba Mukama natwe tukuririmbira ubwoko bwawe amina
gihe nari umunyabyaha naragenze ndaruha kandi ndababara iyo ndebutse ibyago byawe uyu munsi mfise ububasha bwo kubohoka nje nkagira amahoro nkamandiremba indirimbo yo kuva mu byaha igihe nari umunyabyaha naragenze ndacoka kandi ndatunura iyo ndebutse ibyago byahora oya mazi mfise ububasha bwo kubohoka nje nkagira amahoro nkamandiremba indirimbo yo kuva mu byaha halo mu gihe nari umunyabyaha naragenze